abajene bagira ibintu bitari ivy'iwabo dufate no kuryamana cyangwa gusomana cyangwa kuryoshana nawe usanga umaze gusomana bige ivy'iwanyu si vyonye ni iwacu twebwe ko tuba turiko turabikora ntituba turiko turacumura abo tuba turiko duhimbaza Imana. Haleluya. Mu bisanzwe bituma ingo nyinshi muri fiançailles baba baronka mama ya bien baronka ya bien mama amaze kubana ugacumenga bari mu bintu bigoye. Rero buno buzima bisanzwe busanzwe bunagoye mu gihe rero ubugoje ugacushiramo n'ibiharuro vyinshi bosanga waturitse. Rero mu kugira ntuturike cishamwo twenge n'umugore cishamwo umusome cishamwo mufine n'abana abana pana bakunye ko baca biruka hariho ingo nyinshi umupapa ataca abana bagenda kuryama bagaca bagenda kuryama. Twege musanzwe abana tubanye nka bon hariho parti y'abana n'abavyeyi hariho n'indi parti turaba brother n'aba sister twe ntacyo bitwaye ivyo tubanye nk'abajama. Rero kudukorera prank nibisanzwe natwe kubakorera nibisanzwe. Hama hariho respect hariho uburimbi usanga butarengwa nyine bw'umuvyeyi n'umwana hari ivyo ntomukorera ko ari umwana wanje nawe hari ivyo atonkorera ariko nta birenze bijya ayo ma respect ya grave ama respect ya papa kubonye avuga ati arashitse kangende njyame nta nayo nshaka ko twese twabaye baducira badutega iminsi Imana ikadutambutsa iyo mitego hama iminsi bikaba byavuyemo ama testimony akomeye cyane kandi akomeza n'abandi kandi batagutega iminsi ntaco buri ntaco uzopfa. Imana batavuga ati ivyo bintu vya journalism rimwo nubumaraya uri kurondera abagabo ariko abagabo Hello fam nizire ko umeze neza nizire ko muherere mwese meze neza cyane mwaramutse canke mwireve no mwe wese aherereye twagarutse na Agate TV muri kumwe nanje Irene nkuko mubibona mubandaye mugira subscribe abataragira subscribe munyarutse mugire kugira ngo tubandanye twubaka umuryango munini umuryango mugari nkuko mubona imbere yanyu murabona ko dusaga couple kameze neza cyane Ane bimana jewe bitumye muri uno mwaka shaka kugira mariage kandi bitegereza umeze neza yari umufisi bitegerezwa rero byumva aramutse bitegerezwa bofe yambu umwaka bitegereza umeze ukatevya kashaka usanga baramujanye ubwiruze ka asa ari ujanye no muteza abantu mutanteza abantu ndabasa umeze neza turashima Imana muramutse abakunzi ba Agate TV ndetse n'abakunzi banyu muri rusange Ramutse abakunzi ba Agate turabana mukije amahoro y'Imana muri twakumbuye ariko turabakunda yego nuko nitwa Norhasika ntero gatandatu solution man of God new creation son of God and stop up mugabo wa Fanny Lavine Nyandi mazina menshi ya very good. Okay, jambo sana. Okay, sawa. Jambo sana. Kwa jina naitwa Fanny Lavine. Ni mke wake. Mke wangu ya. Mke wa Ntale Sisi. Ni mimi best influencer. Ni mamlao mama twafa. Na ni mimi blend ambassador. Ifite kama Kirundi. Ndivuga mu Kiswahili bavyumva mu Kiswahili. Okay, ni mimi blend ambassador wa Pampers na pad ya Seka Nawe ambazo ni vifaa brand ambassador wa Seka Nawe company ikora ama Pampers na Makotex meza cyane asante meza cyane kandi anazimbutse na uri mtoto barabwirwa azikishenda mbwira urumva none je nasibatse bandai sawa erega haragira abanda mana
Okay, twende. Nasikia Zomara. Kwa kisikia Kiswahili yani hivi ni mtoto. We are international. Tunapaswa kujifunza lugha zote kwa sababu very soon tunaenda na muda. Nyakati zijazo tunaenda kuwakilisha Kenya, Tanzania kimataifa. Nakwambia kazi ngumu. Washa. Unamusigiswahili agikora no musikigana agikora mu Giswahili. Usijari? Wali tuna wasi. Au sema na wasi. Banda baducekira. Waiziche. Jewe nagize mariage no mwaka izo bimohote. Nyenande. Na sheri wanje. Sheri wanje ni. Turi mu kwindwi? Ashaka kuboneka mu kumunani. Fiko ni kwifiko. Nakano muteza abantu. Ni munteza ndabasabye. Sheri wayirebe umwaka ahuri ifoke utegura mariage. Jewe ino couple erega hari ababona kibaza munacari ba Jeune Marie kandi mwarega mu Jeune Marie. Ni mwabyaye. Nene byawe mu bihagarika ivyo mugomba hageze ukubisanzwe abajene bagira ibintu bitari ivy'iwabo ibintu byo urana nagomba vuga ntacyo ndagufatira umwana urabona abajene bagira ibintu bitari ivy'iwabo dufate no kuryama naco gusoma naco kuryoshana umaze gusoma bigese ivy'iwanyu sivyo ni iwacu twebwe ko tuba turabikora ntituba ko turacumura abo tuba ko duhimbaza Imana. Haleluya. Abajene muga abubatse bariko bahimbaza Imana. Donc mu bajene ntivyemewe. Kandi babakundanye. Bakunda nagutimana itabi. Imana itara. Ibi birimwo no munjya mwanya bagikundanye Imana ibi birimwo vuga ati mwebwe ni mu. None bazongo henda ucumure ku Mana abahungu baguhenda ngo umusumane nabo kumburi kuracumura. Urazire no kurasoma no bize kutaye kuracumura. Anza muzimye kamera. Uko bibona turi kumwe na couple nziza cyane ndibaza irayoboye. Sinzi kupenda nta zindi couple ndabona gusiza izozo ni mwisho. Mama wa na papa banzigiri ya mbere. Ya mama na papa. Sanga bana na heba. Oya. Baracari ko nayo handi no ahubwo abanyo bararenze. Bo irevre se abavyeyi banje ego barakundana ariko nabo nyene ja. Merci. Thank you. Mumeze neza ndabona musa neza ndabona narasika gumatagata gumavyibuha. Umvise abantu babona ngene ndiko ndavyibuha je na oye kigiwe nakibwiye je ndiko ndavyibuha. Ati babyaye umuntu ashobora kurara adafunguye mu gatondo ntafunguye. Oya rega keya zawe zonyene rega keya zawe zonyene zica zimuvyibusha. Shushu. Rero ndabadasigibaza nkagiye muri ko murategurana ama prank. Je yagiye murani baza eske abantu baba biteguye kubera yuko nta kuntu washaka gutegura bijya bintu ko jewe umuntu abintegure nkabijya no ndamuheba. Biratahura. Kubera yuko hariho nka prank mukora ukiyumvira none kweri vya vrai abantu ntibabiteguye babivuganye biba bimeze gute nk'ubu utegure prank uyu onye ni wamwe wabiteguye musanze uyu kumutegurira prank je sinkunda kumutegurira prank ni wanco koze rero iyo ayikoze nca numva nanje ishavu nkaja mvuga nti kubera ntari mu mukubite cyambu cyaje ntari mu muhebe ugende gahoro kubera ndacaje avuye ambabarira shenda gukunda nawe bizi kandi urabaye mvuga zo gutwara ku micaye muri sawa naco vuga rero ego jahetse oya tushaka kuvuga ati tushaka kutubwire igituma mutegura prank uzimutegura kubera iki abera ofete icambere umusore wanje ndazi ama hacks yagira nama ndayivuga sama prank yose du posting hari zo nshobe kugira reaction mbi cenkishura nabi turavuga ati iyo hava nyine abantu bo bibona ukundi ko tukaje tuyireka urinzi bana tuyiretse hari nkiyo nakoze iyo na nigwishije hasi ndi jari byakuye narinzi ko ntayipost ariko mu nyuma aravuga ati nta kundi ntaco yipost no kundi yipost nti ndayipost rero sizose duposta ni hama kumutegurira nta nabingumba gukora
nyine kugira aga challenge mu rugo murongo n'umwanya wo gufina turenga n'umwanya wo gufina tunaryoherwa ega sigize ko urugo turugumi mwarugize intambara amenga ni komba ya mwishuri no munavuga ati muri mu rugo ivyo bintu byo kuza murategura ama planke ni vy'abantu bakiri abana bagiye mvana kugire wewe Irene musanze jewe nagize mariage nemaze gukundana n'abakobwa atari bake kandi umushire wanje arabizi Irene usanga mwarakunda nawe ne mu ex wanje Irene rero kandi Irene arasa n'umu ex wawe mubona niwe nyine okay rero urana Irene kiyage twakundana na mwebwe n'abajya bandi bakobwa mu bisanzwe bituma ingo nyinshi muri fiançailles baba baronka mama ya bien baronka ya bien mama maze kubana ugacumenga bari mu bintu bigoye rero buno buzima bisanzwe busanzwe bunagoye mu gihe rero ubugoje ugacushiramo n'ibiharuro vyinshi bosanga waturitse rero mu kugira ntuturike cishamwo twenge n'umugore cishamwo umusome cishamwo mufine n'abana abana pana bakunye ko baca biruka araho ingo nyinshi umupapa ataca abana bagenda kuryama bagaca bagenda kuryama birya bintu biragira n'ingaruka mbi no ku bana bamaze gukura ugasanga n'abagabo babo ntibabe batwengera ugasanga niba abantu batarose affection okay mu bisanzwe izi affection izi uko tubayeho bivana n'abavyeyi bacu affection baduhaye tukira abana abavyeyi bacu kuva kuri mabukwe yubahwe mabukwe abisomye mabukwe uramusomye mabukwe na mama wanje aramusomye mabukwe bari nyoko wawe kandi gusoma mu nyoko nta kimwe nawe mama wanje okay dasigira ikibazo nk'ubunye nka mwebwe ko mwiruka mpora mufata mugafata nka weekend mukavuga ati ka twicare n'abana dutera inkuru ryariho narabonye na prank babakora mugati bigenda gute abana ku buryo bakorera prank abavyeyi babo si twege musanzwe abana tubanye nka bon hariho partie y'abana n'abavyeyi hariho n'indi partie turaba brother n'aba sister twe ntacyo bitwaye ivyo tubanye nk'abajama rero kudukorera prank nibisanzwe natwe kubakorera nibisanzwe hama hariho respect hariho uburimbi usanga butarengwa nyine bw'umuvyeyi n'umwana hari ivyo ntomukorera ko ari umwana wanje nawe hari ivyo atonkorera ariko nta birenze bijya ayo ma respect ya grave ama respect ya papa akubonye avuga ati arashitse kangende njyame nayo nshaka n'umukozi bose nuko okay tugakerero kuri lancement yabaye yari lancement imeze neza arimwe abantu benshi twarabonye yuko twarabonye ko yari lancement imeze neza arimwe abantu benshi uko mwari muvyiteze niko mwabisanze umuntu yamana igicapo kinini ariko uko twari tuvyiteze antuka twarashoboye gushikana 55%. Ivyo twari twifuza kandi Imana ishimwe kandi twabonye sayeri yuzuye abantu no hanze barabuze naho baje kwera bavuga ati ngo 55%. Urumva ni warota nuzurote bito agorota binini cyane yego yari lancement yuze mu bwiza tukamwe ari mwayiteguye neza cyane mwari mwayiteguye bien twavuga ati abantu vraiment filme zanyu je ndazikurikirana abantu ndakurikirana filme ndundi sinzi byo murimo bibaze barasizwe sinzi byo murimo twabonye harimo abana bawe tugaruka kwanza kuri Alasia wawe kuburyo hari umuntu yigeze gukora ariko arakora live aravuga ati uyu mwana Fanira Vina azanye muri filme uyu mwana unye azo ariko aramwonona ariko atuma umwana aja mu bindi bintu kuri wowe wavyifashemo gute canke wabibonye gute jeva muri side imwe nabonye yuko ari umuntu mwiza kubera ko yagiriye impuhwe umwana ariko kugurira impuhwe umwana atari wawe birenze uko nyina wazimufitiye nakandi kantu ariko ni vyiza cyane hama sinzi impamvu ubonye rero yabibonye ko aje muri filme kuko yatanguye gukina kuva kera filme natanguriye ko yitwa urugendo naho nyine twarakoranye abana banje nabone bari kumwe gushika n'uyu munsi ahubwo ari Imana ishimwe ko batanguye kubabona mu bakurikirane n'abana bafite talent bakina neza ibisigaye naho Imana irabarinze kandi iradukunda cyane gose no nk'ubiyo ariko aratega umwana wawe imisi avuga ati uyu nyuma y'imyaka 2 azoba ameze kuri wowe nk'umuvyeyi wifata gute
kuri jewe nk'umuvyeyi mba mbona intahe ndi mu gushinga kubera ko twese twabaye badutega iminsi Imana ikadutambutsa iyo mitego hama uyu munsi bikaba vyavuyemwo amatestimoni akomeye cyane kandi akomeza n'abandi kandi batagutega iminsi ntaco woburi ntaco uzopfa nimba nawe batakubwira ati ivyo bintu vya journalism urimwo n'ubumaraya uriko urondera abagabo ubonye batagutega iminsi umenye yuko ivyo bintu rimwe ntawe uri kuraje ntaco ushoboye nta n'ikintu uriho ngaho ntaco uri kurakora donc uvuga ati nimba bamutega iminsi ni ntahe nzoshinga mu myaka iri imbere ati baratega iminsi none ko abantu bose bagize ahantu bagera baba bafise donc abantu rero batabatega iminsi ati aho nta kintu uri kurakora nta kimwe nuko aha rero ryari twarabonye amafoto kininja barakuzi nago warishikiye mu Bushinwa barabaye ninja umwe ari mu birere uburyo hari abashinwa bavyibushe bibone umuntu wa mbere avyibishe kw'isi ari mu Bushinwa n'uwonze cyane ari mu Bushinwa none abise dutaye tudakura ni baki aba babo mu Rubirizi babona mbere mu Rubirizi wavuze ko ari hehe we Rodrigue mu Ruziba abantu bo mu Ruziba ndabaramukije abakunzi bacu bo mu Ruziba jambo sana tunawapenda sana bakane tunakuja twatse mu Ruziba tuzingo yara tuzoza kujya uburobe n'imikeke nuko yakada two turabwiye no foto ano mafoto yanyu bamwe bari mu birere undi yabaye ni umusha yishikiyeyo ariho nashaka aravuga ati eske bagira tegure film nshasha bambaye kuno kuntu canke data data igeze ya film mwarabonye yuko umuzamu yarihereje inabuja ubu rero inabuja n'umuzamu bace bagira groupe kugira karate ukura bivuga abantu badakurikirana seri data abantu mugende kuri YouTube channel ya murabe data series hamaze gusohoka ibice bibiri ariko ijya ni introduction kumbere muzoca mwiha igicapo cyajya amafoto ti yaje gute bizoza gute ni isero nziza cyane vraiment utodeha utodeha ntodeha nziza kabisa twari tukiri muri introduction ariko kuva kuri episode ya 3 rero ebana indege inaenda hivi inaruka juu sana bari bagiye Kiswahili cha ibada kumunyibagiza agomba kwibagiza azira kwibutsa rega n'umufasha kunanikumbusha uya ni wari umufasha wanje n'umutware n'umutware kiongozi mimi kiongozi leader kiongozi wa familia okay turabona ana mafoto ameze neza cyane kugira niyumvire no création kuko ndiko ndabona nka Noraske kuntu yari mu bicu hejuru mu birere nk'umuntu nkarashabwa ati yari yishikiye kweri yari yagiye kwa data kuturabira ingene bimeze na seri yitwa data urumva ko yari yishikiye kwa data kuturabira hino création nkayumvire gute comment we are content creator ahubwo byo bitangaje igihe tutaronse amakarasi ibintu bishasha rero nicyo gituma ije dukora Imana ishimwe ko yaduhaye iyo mana dusanze dufise na agence ko mujya umutima arakujya umutima aratuma ego twafa asanze uretse ko ari company ikora filme na agence yo gucreatinga ama content vuga bebe ego kandi turafasha n'abandi bantu ibintu bitandukanye bafise impano abatwifuza barashobora kuza aho dukorera ni mu Kigobe muri building yitwa Friends Building impande ya Permanence SNTT kubera ki ijya firma mwayise data data muzogenda murasobanukirwa
ariko muriko murayiraba nico gituma ngoma ndababwira igase kirazira yuko usimbisha cyane byo gusimbisha kandi yuko urayiraba wihweze n'impunzu n'ukuntu umuntu atambuka n'ukuntu umuntu arade n'ikiratu kirabe yose n'ukuntu agize n'urutoki nusimbe ari ikintu na kimwe kubera ko byose birafise donc tuzatura turasobanuka gati data igituma ino filme bayise data ni kubera uku ni kubera uku ni kubera uko jameni nawaka mubonye muyoboye muri filme ndundi kuko murayoboye Jenda bivuga twari tuzi okay nkiyo nk'abantu baje aho gatsi nukuri ni mwebwe tubona muri filme ndundi rimwe tuko turabona muko murazishikana hana kuri mwebwe mwiyumva gute mubifata gute twe ibintu nk'ivyo ntavyo mwegera muyumvira leta ntavyo twiyumvira ariko gusa aho tugeze ndenda gufatira suite ivyo ntavyo twegera twiyumvira ariko gusa aho tugeze uko biko bigenda tubishimira Imana kubera ko turazi neza yuko sitwe twihamagaye kandi sitwe twishoboza nta nuko ari ivyo twize twebwe ariko ni ubuntu bw'Imana ni ingabire yayo yashitse muri twebwe rero nivyo gushimira Imana buri munsi ndavuga ati byose no ni Imana ni Imana kabisa twumva ahubwo umenga dufitiye ideni uko biba byiza twumva dufitiye ideni Imana byo gukora ivyigomba ariko urabizi nyine umwana w'umuntu mugabo dushoboza byose nayo iduye inkomezi amen banavuze ijambo ry'Imana je ni mama pasteur barazi navyo bari baza arabivuze ntacu baravuze ko ari mama abantu bavuze ngo sisoma Bibiliya woshika kugeze muri kino gihugu utasoma Bibiliya ntiwocuka oya none ntihari abazisoma batadisoma hama bakageza aho bageze baba bafite ibindi basoma baba basoma ku nturire baba basoma ibikirere babizi ego ibyo gusoma ni byinshi gusoma muri iyo minsi iheze mutarasora ino filme ya data hari akantu k'agacerere ukuntu amafirme ntitwakunda kuvuga ati abantu none bagiye he canke mwariko mudutegura urwo rusasu rwa data tuvuga ati iki akantu ku gacerere bari barimo kubisanze filme egi imigozi kirandanje bega dikoma ingene rero yayigushize kubisanzwe Jana imaze hafi nk'amezi 6-7 gutyo nari muri inteko ndakora filme ana nayo mu bintu byo kuvyara kurera umubebe rero twarafashe igihe cyo kuvuga ati reka twitegure neza dukore twitonze kugira ngo shobore gushimisha abakunzi banje ndabahe filme kabisa imeze neza nitondeye kuva mu nyandiko muri tournage no kuyisohora tugire ibintu byiza nyine bimeze neza babona nyine yuko mama wabo yagarutse ndakowe mukamuha mama wao umuntu wa bico bituma tuja mu gacerere ariko nitwe mu gacerere ahubwo twari mu gikoni tuko turategura data irusasi rwa filme mvuga ko ari urusasi ega n'urusasi fire nikino coza kwitangira fire mu izina rya Yesu rero n'abantu ushaba usanga nyine bafite ibindi bintu by'impuhemu mbi byo gutangira igikorwa cyangwa nikigeraye kura ariko fire bagoma batega iminsi ati ibinye n'ivy'igihe fire rero fire iragera kure cyane kandi izokiza imitima ya benshi kandi izo oh my goodness oh la la baragiye muri